kuvuga umwansi amanukanye ku kiriba Ondesi niho amanukanye, ubu ngo ageze hepfo yo ku kiriba, niko umpaye amakuru ari hakurya mbariye. Ngoba amaso rero kugira ngo umwansi yaruce mu ryahumye kote kiriba, basha guca n'ahandi mugabo kote kiriba niho bariko baramanukana. Ndabaramukije nanabahakaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nomboresha kure yacu kandi yanyu ya ICTV. N'umwanya w'amakuru agezweho ariko aravugwa cane, amakuru agiye kugaruka ku yariko aravugwa mu gisata c'umutekano. Abaroberi boba bamaze kwinjira mu gihugu, intambara zoba zigiye gutangura hagati y'abaroberi ba Red Tabara n'abasirikare b'u Burundi n'abapolisi. Amakuru yihuta cane tuvanye mu masoko yacu avuga ko abaroberi boba bamaze kwinjira, bakaba binjiranye muri kiriba Ondesi. Turaza kubaha amakuru menshi cane, ndetse ngo ibintu vyoba bitoroshe mw'ishamba ry'ikibira, imigwano yoba ikomeye iriko iraba hagati y'abasirikare b'u Burundi, abapolisi ngo n'imbonerakure zikaba zatanguye kurungikwa mu micungararo yose y'ishamba ry'ikibira kugira basubize inyuma abo bagwanyi. Izo ntambara zoba zigiye gusubira kwaduka, abagwanyi ba Red Tabara boba bamaze kwinjira mu gihugu. Ese ivyo vyoba bihuriye he n'imigwi yagiye iravugwa iri muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Hakaba haranavuzwemwo ko hoba hari abaroberi bari muri Kongo, kandi ngo abo akaba ari abaroberi ba Generale Alain Guillaume Bunyoni, yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi apfunzwe. Ngizo inkuru tugiye kubashikiriza muri kano kanya. Ubaye utarafyonda kuri subscribe, wabanza ugafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru n'ibiganiro uraje uba muba mbere bashikirwa navyo. N'amakuru y'umutekano. Mu misi iheze twari twabashikirije inkuru zirabana n'umutekano nanone, aho vyari vyavuzwe ko hari abaroberi bagira binjire mu gihugu. Abo baroberi ngo bakaba baturutse muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko abari mu nzego z'umutekano bakaba bari bamenye ivy'iyo nkuru, batangura kubihanahana yoba mu bajejwe umutekano, barongoye igisirikare. Ayo makuru rero akaba yavuga ko hari abaroberi bagira binjire mu Burundi. None rero iryavuzwe riratashe. Amakuru twamaze kubona nuko ubu nyene abasirikare ngo n'abapolisi boba binjiye mu kibira ku bwinshi. Abasirikare batari bake n'ibigwanisho bikomakomeye ngo boba bariko bamenye ayo makuru ko abagwanyi ba Red Tabara boba bamaze kwinjira. Ayo makuru akaba ariko arahanahanwa cane mu migwi y'abasirikare n'abapolisi. Ayo makuru avuga ko ari ukumera amagabo, kuko ngabo baroberi baje binjiranye ibigwanisho. Hariko harumvikana inkoho zikomakomeye ziriko zirasakirana mu kibira. Bivugwa ko abanyagihugu bamwe bamwe batekewe n'ubwoba, hari n'abamaze guta izabo abari mu micungararo y'iryo shamba ry'ikibira, kuko bariko barumva ingwano zikomeye cane. Imbere yuko tubandanya nino nkuru, katubanze twumvirize amwe mu majwi y'abari mu nzego z'umutekano, harimo abasirikare n'abapolisi batanguye kugabisha kubera iyo migwano iriko iraba. Hezekirwa nk'abari muri groupe, nagira ndamenyeshe ko ino mu Gashishima haragwaye, kweri haragwaye. Muri uwo mwanya nyene turiko turavugana, inkoho ziriko ziravuga kweri hano mw'ishamba. Yego, hari igihe muvyo mumenyesha mubimenyesha mugasanga sindabishuye, n'ubu nyene turatanguye gukizura kweri. Hariho ubugabo babonye hano mw'ishamba. Yego, nubwo rero numva Koloneli yari yamye arapanga ingabo, rero sinzi, numvise inkoho ziriko ziravuga, sinzi ko baba babonanye. Yego, murabe rero ingene muri iyi micungararo cane cane yaha nyene muri iyi segiteri ya Busangana, cane cane ku kibira. Yego, haragwaye. Sawa sawa.
Ni ukuvuga umwansi amanukanye ku kiriba wondese niho amanukanye, ubu ngo ageze hepfo yo ku kiriba, niko umpaye amakuru ari hakurya mbariye. Mwoba maso rero kugira ngo umwansi ntaruce mu ryahumye. Kote kiriba bashobora guca n'ahandi mugabo kote kiriba niho bariko baramanukana. Mu migwi ya WhatsApp irimwo abasirikare bariko barahanahana amakuru yuko umwansi yoba yamaze kwinjira. Haravuzwa amakuru menshi ko mu kibira hari abagwanyi aba Red Tabara n'aba FNL, ariko nanone abo bagwanyi bakaba bavugwa ko ngo boba barishize hamwe n'uwundi mugwi tukiriko turakora ko amatohoza. Uyo mugwi ngo woba ari umugwi wa General Alengiyome Bunyoni yamaze gushinga. Mu misi iheze twari twababwiye ko hari abantu batatu begereye Alengiyome Bunyoni bishwe n'iperereza ry'u Burundi. Abo baborejwe gufa gushika bapfuye. Abo bariko barabazwa ivy'uwo mugwi canke ivy'ico kiroberi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko barananye bavuga ko batazi ivyo bintu, barakubiswe gushika bapfuye. None rero ibintu vyatanguye gukomera. Amakuru yihuta nuko ubunyene abasirikare isinzi n'ibirwanisho bikomakomeye bahejeje kurungikwa mu kibira, ishamba kama rya kibira, bariko barondera abo barwanyi boba bamaze kwinjira nyene, bariko bararasana bikomeye. Abanyagihugu bati turafise ubwoba, turiko turumvira inkoho ziremereye ziriko zirarasirana ngaha mu kibira. Ati turiko turabona abasirikare batari bake n'abapolisi bari ngaha, turarindiriye kumenya ibiriko biraba, ariko turafise ubwoba. Bumwe mu butumwa bwavuye mu bari mu nzego z'umutekano bati hariho ibiza bivurwa ko bwoba baginjiranye mu kanazi, raba tuve mwayo majambo dukurikirane ibigezweho. Ubwo n'ubutumwa bw'umusirikare yarungikiye bagenzi we. Ati abandanya ati amakuru abonetse nuko umwansi yamaze kurengana, ngo binjiranye mu kanazi, inzira yino iwacu baciye bayihusha. Ubu rero abapolisi n'abasirikare barasubiye ati mu gisigati. Ati ntago vyoroshe. Ubwo n'ubundi butumwa twaronse bw'umusirikare. Uyundi nawe yavuze ati komere basatirizi, turiko turumva inkoho nyinshi kandi twamaze kumenya amakuru ko umwasi yamaze kutwinjirana. Mucungere hose, rungika abapolisi n'abasirikare, imbonerakure mere magabo, kandi mukurikirane ivy'uwo mwansi ataduca mu ryahumye. Ati Red Tabara yoba iza yamaze kwinjira. Haravuzwe vyinshi ko Red Tabara igwanira muri Kongo, itagwanira mu gihugu ivuga ko ifuza guhabuza demokarasi ndetse ngo n'itekano ry'abarundi. Benshi bakaba baragiye bakunda kwagiriza uwo muhari Red Tabara ko ugwanira muri Kongo, abanyagihugu ba Kongo akaba aribo bahahonera ho kuza kugwanira mu gihugu ivuga ko nyene ifuza guhindura ibintu. Vyinshi rero vyagiye bivugwa ko ngo muri Red Tabara hoba harabaye ikintu bamwe mu batari bake batashimye, ariko nanone hagiye havugwa ko ngo Red Tabara yoba ikorana ngo n'indi migwi itandukanye, ariko Red Tabara ikaba yaragiye ikunda gusohora amatangazo yiyamiriza bimwe mu vyagiriji yagiye iragirizwa, nko guhohotera abanyagihugu bo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kwiba inka ndetse n'ibindi vyagiye biravugwa. Ariko nanone ubu bikaba vyakomeye, aho nyene uwo mugwi uza wamaze kwinjira mu kibira, hakaba hariko harabera imirwano ikomeye hagati ya Red Tabara ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Ni inkuru tubandanya kubatohoreza. Amasoko yacu yegereye ngaho ivyo biriko birabera atumenyesha ko abasirikare isinzi n'ibirwanisho bikomakomeye vyoba vyamaze gushika aho
kugira iyo migwano ishobore guhagarara kandi abo bagwanyi basubizwe inyuma. Biraza guherera hehe? Bandanya kudukurikira munota ku yundi kuri nombonesha kure yacu, amakuru yose aba ariko aravugwa tugenda tuyabashikiriza umunota ku yundi. Ivy'ikiroberi ca Bunyoni vyoba bifise aho bihuriye n'ivyo ngivyo? Abipfuza kudurumbanya umutekano w'igihugu abo bo bazoshika ku ntumbero yabo. Ivyo biriko biraba mu gihe hariko haravugwa amakuru menshi ko umugumyabanga mukuru Hussein Rajabu yoba yimirije kuza mu gihugu, kandi ngo imiduga yo kumucungera umutekano naho azoshikira haramaze gutunganywa, ico kibanza caramaze gutunganywa, kandi ngo na Godefroid Niyombare wari kwisonga mu batembagaje ubutegetsi muri 2015 ngo nawe yobagiye kurungikwa mu Burundi, kandi ngo hari amasezerano ko abo batazofatwa ngo bapfungwe, ahubwo ngo leta ya Gitega ipfuza gusubiza hamwe abagumyabanga, gutyo ngikabona guhindura ibintu maze bakagarukana n'ikizere mu banyagihugu, ngo kuko vyaboneka ko umugambwe wamaze gusambuka kandi wacitsemwo imirwi. Izo nkuru zose nta handi muzikurikira atari kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu tubandanya kuzibashikiriza. Utarakurikiye ivyo ukutahuka kwa Hussein Rajabu na Godefroid Niyombare, ja kuri nombonesha kure yacu uraba inkuru twashizeko ibivuga ko, maze wumvirize vyose uko vyateguwe n'ukuntu bazoshika mu gihugu. Amakuru yacu rero munota ku yundi agenda gushikira mu bambere mu kanya, ndaza ndabaha idonido kuzindi nkuru nshasha, ndetse dukurikiranira hafi ivy'iyo migwano n'abagwanyi ba Red Tabara bamaze kwinjira mu kibira, nuko abasirikare na polisi barungitswe irya nino kugira bafate izo nkozi z'ikibi.